none gabofre hari ikintu kwanza ngira ndakubaza we komeruka hajya uvuga ati ngo wabivuyemo ufise ingorane nyabaki ama tukiri ngaho nyine meruka kandi wenda gusiga muhira ugwaye ukutatagurika udahwa uvuga ibintu by'uburofa none ubuko nagusanze kandi hajya ukomeye ati n'ingorane nimwe ufise urimwe amahinyu wa mugabo uva peti anyise peti ibyisi n'amayobera kandi cyo no kubwira cyo nyimba utaza amabanga menshi ari mu gakino k'ubuzima reka ndakureke winjiremo niyo mpamvu hajya nakugenda kwereka amayisinye ko umanura ukuboko kwawe kuko ukaguma wifyetagura akaboko hejuru uzogenda uzonyibuka wewe none hajya niho bita agakino k'ubuzima hajya ni ku biro ntoya ya mbere ushikiramwo y'agakino k'ubuzima ari etape ya kabiri ni ya etape ya nyuma etape silivupa urumva no munsi mbona nta nibingereza ukivuga wa ningere twaje tuviyo nago waje utaraguri kuguhandi urate ko nego ndakuraba cyanda bwatu umuhungu ko yahindutse niyangwara ibingereza byagiye he umviriza turi kwaza ibintu byama blog ahubwo nuri kurambraga byo nakumenyera ko sibyo niko ndakubona reka ndakubwiza ukuri rero urabona ibintu by'agakino k'ubuzima je kuba ndiko ndabivamo naramaze gushikwana n'umuryango wanje wose urabona n'umugore wanje hariya nanje narakukubise nawe warankubise narasiba gukumenagura ariko rero ivyo tuvyihoze nagomba ndondera ubuzima bwanje buvuye ku Mana atariya kwizera inzariya nari urumva je rero reka ndabivemwo kandi iyo aba ufise ubwenge na wewe ibi bintu ntwari kubyinjiramo navyo novamo ivyo bintu byatumye wowe ugira uraza mahero wowe ufise kwanza we ahubwo je naho nimvira aho yakura nkabura Jendo nirongera inzira yo kwiba inzira yo kugira iki ku buntu nibanyijeje yuko ngo nzogenda kwibata n'umwambona reka ndabindi ndabirabe mbonye biciyemo nzokaguma ku gakino k'ubuzima hamwe ubuzima buzokwange ubuzima bubandana nyokonyo tugende sha mbo fati bira tugende uragwaye wewe okay genda je ngasi ndi umuntu icyo womenya wavuze ati wasiza ari amuhira ujya si jewe ijya nindi shusho y'uwundi hajya ndi mu bihano mfashire nk'umwana rero ati baha rero ngi wawe ngwangi wawe rero ndagusanga n'ikimenyetso ca mbere wavuze icongereza inyene mvuga suko basi genda nashase ndakwerekeze kugira ndakubwira amabanga amwe inyegeje muri agakino k'ubuzima bon voyage zikona nte nubwo ahubwo mva impande ndakuva impande Peti taragurika ubwenda ariya genda mugira shanje naho mumfatirasha ngo murabe mu muzimu inyika turabe ko umuzimu rero unera ubwoba nje umugabo w'agasugo ntabwo nta muntu azankanga je by'urofarofa okay ntagusize muhiri wawe ugwaye urukura mubesha rero sister wanje mubesha abangu turababeshi uvuga nuko wigwaza nyene uko wigwaza n'utangerasiyo kagubaye ko ubuzima bwakwangiye uzigaye wigwaza rero ugira n'utangerasiyo ndabibwira se genda genda kagabo karizeri je unkanga nkande we uri giki we urankanga memenga ndi umwana wawe hari undi mugabo vile mubuza namuti aje mu gihugu wasi ndagusize wasi ndagusize hada wewe uviriza wewe no uviriza ibintu by'ama blague mu buzima ni barikini nuko kimana blague ari ibintu by'amatazana mu blague we uzeruke gufitagurika mu buzima bw'umuntu ama blague na bakine akina ni birato urabona ubyari hajya
Imbere yuko tuja mu vyacu turabamenyesha ko dufise umushitsi. Vyoba ngombwa ko idondora. Asha nuko nyine ubwinye naraheza guhisha. Aha nta kibazo ahubwo ndibuka ngomba ngende nanje yakora umugabo ko byariyene Mbe bameze gute umugabo narakira wapisha gusa nyine ndi nimutende atari mwakwafundi hewe yararemye tujya munsi n'ukuri aramerewe nabi nuko niyo aragenda yiparatura mwibabaje senze kujya mugabo yogwara birashiba uretse rero azi ko umugabo ndamugenda mutware kwa muganga arahana amvuye ku mupfumu muganga nzokubwira ni birebire ahubwo reka ngende ntumbaze na birebire oya bansurindire we nakubwiye ugende kwa pasiteri ubugiye ugeze mu bapfumu nawe none gasha umugabo wanje ko namubwiye tugenda kanka iyo ufumu umbwiye nkakurangira umupasiteri ndakujanayo rekana n'ivyo ntamaze kugenda batuzokugana ni birebire kuko umugabo wanje nayo musabye aranga nego shaho shangirene gusa ariko rero ntaco ni gupfa nyine gutarataza tukaraba ukagenda kwa muganga ukagenda tukaraba ariko vyogenda uko urabona nayo amanyama y'umugabo yaheze bashe burya ingwara iramara amanyama ategwa n'agashamba gusa ariko ikintu kimwe nakubwira ubwe nanje ngomba kwimuka ahantu ngomba kwimuka none ko nahakoze neza gusa ko ngomba kwimuka nzokubwira umunsi wo kwimuka oya nazangora ni mazi misungira ni kuhimuka umbirize kangende ndabeca kidebire canje gabaye nk'ikidebire naje ngende ukaranga ibiharage sawa masaragi none gabofre hari ikintu kwanza ngira ndakubaza we kumeruka hajya uvuga ati ngo wabivuyemwo ufise ingorane nyabaki ama tukiri ngaho nyine meruka kandi wenda gusiga muhira ugwaye ukutatagurika udahwa uvuga ibintu by'uburofa none ubuko nagusanze kandi hajya ukomeye atani ingorane nimwe ufise urimwe amahinyu wa mugabo umva peti anyise peti ivyisi n'amayobera kandi cyo no kubwira cyo nyimba utaza amabanga menshi ari mu gakino k'ubuzima reka ndakureke winjiremo niyo mpamvu hajya nakugenda kwereka amayisinye ko umanura ukuboko kwawe kuko ukaguma wifyetagura akaboko hejuru uzogenda uzonyibuka wewe none hajya niho bita agakino k'ubuzima hajya ni ku biro ntoya ya mbere ushikiramwo y'agakino k'ubuzima ari etape ya kabiri ni ya etape ya nyuma etape silivupa urumva no munsi mbona nta nibingereza ukivuga wa nengere twaje tuviyo nago waje utaraguri kuguhandi urate ko nego ndakuraba cyanda avuga ati umuhungu ko yahindutse niyangwara ibingereza byagiye he umviriza turi kwaza ibintu byama blog ahubwo nuri kurambraga byo nakumenyera ko sibyo niko ndakubona reka ndakubwiza ukuri rero urabona ibintu by'agakino k'ubuzima je kuba ndiko ndabivamo naramaze gushikwana n'umuryango wanje wose urabona n'umugore wanje hariya nanje narakukubise nawe warankubise narasiba gukumenagura ariko rero ivyo tuvyihoze nagomba ndondera ubuzima bwanje buvuye ku Mana atariya kwizera inzariya nari urumva je rero reka ndabivemwo kandi iyo aba ufise ubwenge na wewe ibi bintu ntwari kubyinjiramo navyo novamo ivyo bintu byatumye wowe ugira uraza amahera wowe ufise kwanza we ahubwo je naho nimvira aho yakura ntabura je ndo nirongera inzira yo kwiba inzira yo kugira iki kubuntu nibanyijeje yuko ngo nzogenda kwibata n'umwambona reka nabindi ndabirabe mbonye biciyemo nzokagoma gukakino kubuzi hamubwo ubuzima buzokwange ubuzima bubandana nyokonyo tugende sha mbo fati biratu tugende
Fata ibirato tugenda uragwaye wewe. Okay, genda. Je ngasi ndi umuntu ico womenya. Wavuze ati wasize ari yamuhira. Urya si jewe. Iya nindi shusho y'uwundi. Ajya ndi mu bihano. Mfashire nk'umwana rero. Ati baha rero, ndi wawe, ngo hangi wawe rero ndagusanga. N'ikimenyetso ca mbere wavuze icongereza. Ingene mvuga suko. Basi genda. Nashase ndakwerekeze kugira ndakubwira amabanga amwe. Inyegeje muri agakino k'ubuzima. Bon voyage. Zikona nte nubwo. Ahubwo mva impande nyine. Ndakuva impande. Peti. Taragurika ubwenda ariya. Genda. Mwigira shanje naho mumfatira. Ngo murabe mu muzimu. Inyika turabe ko umuzimu rero. Nera ubwoba nje umugabo w'agasugo. Ntabwo nta muntu azankanga je by'uburofarofa. Okay. Ntago usize muhiri wawe ugwaye urukura mubesha rero sister wanje mubesha abangu turababesha. Uvuga ndiko nuko wigwaza nyene uko wigwaza nutange rasiyo kakubaye ko ubuzima bwawe kwangiye usigaye wigwaza rero ugira nutange rasiyo. Ndabibwira se. Genda. Hey. Genda. Kagabo karizeri. Je unkanga nkande we uri giki we. Urankanga memenga ndi umwana wawe. Hari undi mugabo mbere bavuza nambuti aje mu gihugu wose ndagusize wose ndagusize hata wewe uviriza wewe no uviriza ibintu by'ama blague mu buzima ni bayikinye nuko kimana blague ari ibintu by'amatazana ama blague we uzeruke gufitagurika mu buzima bw'umuntu ama blague nabakenewe akina n'ibirato urabona ubyari hajya ujya nigiye nawe usizosubira ugenzo kumenagura Ninde Karibu. Isawa. Ama ibirato byanye ngibi. Rende mwizigiko. Murakoze. Rasta. Hayo ibintu ufise mu maboko. Niyo amaye karato man. Televiziyo igiye ko ufise karato. Siyo yi. Siyo yi wampaye wewe. Umviriza. Ni wewe wampaye diri nki. Okay. Niyo wampaye diri nki. Ntabwo rero kwanza tukivugana. Kuko wewe ingwezi diri zafu. Kwanza tumanzi. Kuko jiwe tubihereza hari imbere.
iyi televiziyo yashitse ngaha gute? Abibaza ngo ruritaho. None mani, wewe ushobora kundangira idiri nk'iyo, ukandangira idiri nk'izo za feki, biba bivuye gute? Urashaka kundangira mani idiri nk'izo za fo? Oya irasta umviriza nakubwira. Sinari ndabizi ko ibintu biza guhinduka. Bihinduka gute? Kandi wari kubimbwira imbere y'igihe nanjye nkamenye kunza nanjye nitwaje akantu. None mani irasta wowe nuzi ko ngari mu muji. Kubera iki byategeza guhinduka kandi nawe uzi ko wambwiye saa 9 ntirenge turi sirisiri byagihindutse gute? Rasta uni mubiri wanje kurambabaza. Ndakubabariza ibiki gusumba jewe wanyiciye gahunda. Ya irasta gisi muri bintu nk'ivyo. Nuko ndi ibintu nk'ivyo gute nije ndabikunda? Nije ndabikunda. Rasta. Oya nije ndabikunda. Ndi umugabo na nkakagayo. Wankakagayo. Ndakwereka. Ubona ibyo ugomba utangura. Yewe. Kunyereka amaforaporo kunyereka iki habwo rugana ndakubwize n'ubu nyene ndakubwira ukazusura kuzana ibiro by'amaforaporo turi kumwe hewe je ndakubwiye kandi ndagiye niyasura kurondera ndogera ndaguciye umutwe Sha, kidana kukwereka sha. Nuko nashiyengwa. Ariko undi musi uzohura. Mama bahe. Rundi mugabo turabuzana mutiya aje mu gihugu. Wasi ndagusiza. Wasi ndagusiza hata wewe. Ufilisi. Wewe. No. No. Mama bahe. Ngamubura nganga mubonino. Hola ni bahebi yake hiya muraho tebwe nisa turashima hama nimba ukunda Iyireresi no kuri turagusavye ugire subscribe nimba utagira subscribe nimba nawo wamaze kugira subscribe no kuri turagusavye yuko wodufasha ugapartager kugira turabe ko ku munsi umwe twokwiza ibihumbi 5 vy'ama viewers no kuri dufashe rero kuri iyi link yacu uyishire kuri stat yawe ya WhatsApp canke ku Facebook muzamugize neza halo tubandanye ni gikorwa Kari nakasize muhira kagwaye duhura nakwiriya ubu nye tuko turagenda dushwanye gatoya mbone kandi ruseko imbere nanje ibyo nivyo nshaka ibyo nivyo nkene nanje ngazanyika nkabura umunota umwe pyap umunota undi ngaboneka ibise bya bintu urabona mu masinema kweri umuntu muri kumwe no kamubura mafu ngo vutu kamubura uwo mvyo bintu jewe umugabo w'agasugu eba nogo macumukera umudemari no mwidushe nkirabira utunuka ngafyonoka nkaraba nkayengereza abuze ati ngo arambonye ngo wakavuka nyina avutse ngaca nihindukira inyuma ku gisusu nkaraba nkaguma ndabakura ewe bahubiya kene yo mpamvu mu sister wanje yase kumuva inyuma ngarasovyaye hatangarasobyaye none wewe hari n'ijana wazana rimwe weje ibyo najya ni wabizana nimba wabisuma wewe imana yega imana ibyayo umuntu ibaramuzana ibyayo omidarenda kubwira naco ugira je ntunkarurira kuza muhira iwanje hariya ni iwanje no ngani iwanje iwawe he umwanya wari wo wose wari ngaha nije kandi iryo jambo urusubira kurivuga ati ngo je ndakuri nganje aho ngakajya kagabo kawe kakagenda gataragura ko kakuri ngaha buri munsi uguma wahukana we nuzi omidarenda kubwira ubona udasubiye muhira ngo witonde kandi nkazosaba kumva ngo kugenda nabijya bimara by'ibikobwa ubu honze zo ndagukura Jojo ndabonye
Ivyo nivyo nkeneye nkaza ndaba ubususu nkari abantu bari muri dushe nkari abantu ukafyonda n'ibihere. Hola ni bahebi yake hiya muraho tebwe nisa turashima hama nimba ukunda Iyireresi no kuri turagusavye ugire subscribe nimba utagira subscribe nimba nawo wamaze kugira subscribe no kuri turagusavye yuko odufasha ugapartager kugira turabe ko ku munsi umwe twokwiza ibihumbi 5 vy'ama viewers no kuri dufashe rero kuri iyi link yacu uyishire kuri stat yawe ya WhatsApp canke ku Facebook muzamugize neza halo tubandanye ni gikorwa